Bake hariho bamwe mu baserukiye abo bagwayi kuko ikibanza ni gito ariko hariho baserukiye abagwayi bashobora kumbure kugira ico bashikirije kuri abo bene wabo bari mu mahanga babiyumviriye bari bafise akajambo bashikiriza. Ariko imbere yaho nashaka mvuge nti abo bake novuga ko ari bake twashoboye gufasha no munsi abantu babandanya baterera muri iki gikorwa. Hariho n'abamfumbatije amafaranga ejo bafumbatije amafaranga hirya y'ejo nkaguma ndayashira haruhande kugira ngo tuzobandanye. Rero abariko baraterera muri diaspora ngira fate kano kanya ko kubashimira cyane gose. Hari abagize GoFundMe baratanga amadolari n'amayero, hari abampamagaye bandungikira za Zelle, hari abarungitse za Cash App, hari abari iburaya barungitse envelope. Nukuri amafaranga yanyu mumenye kandi mumenye neza yuko ariko araja aho yagenewe, ariko araja mu bagwayi, nariko araja mu mifuko y'abantu, nariko araja mu binabiriye, ariko agiye kubohoza bene wanyu nkuko muvyifuza. Rero bamwe muri bo bagira bashikiriza akajambo. Murakoze. Jewe nitwa Ntirabampa Divine, nkaba mba ngaho ku Musaga. Rero jewe narabyaye, maze kubyara ndafatwa n'ingwara, ukuguru kurabyimba cyane aho byanka yuko ntambuka. Rero ababanyi baranzana ngaha kwa muganga, maze gushika ngaha kwa muganga barampima baca bambarira ngo bantoye ingwara bita tombozi. Rero jewe hanini ndashimye cyane, ndashimiye ibi bitaro, nukuri ndabishimiye gose ukuntu byanyitayeho biramvura. Kare sinava hasi ngo mpagarare, naguma ndi umuntu yicaye ngaho uruguru rwanganuka. Nukuri bino bitaro ndabishimiye cyane gose kukuntu byambaye hafi. Hama ndongeye ndashimiye aba bavyeyi, aba bakenyezi batwibutse abarundi biwabo, ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire, ibongerereze uwo mutima uko mutugiriye, namwe muze mugirire n'abandi. Ndashimiye n'uwundi muganga ngaha nari namubonye, uyu unye uyu muganga yarambaye hafi cyane nukuri. Yarambaye hafi cyane gutinda naho mama atari bwanshikire. Mama wanje nurya aramba hafi, arambera umuvyeyi, aramba utwo fungura, reka arangirira neza nukuri. Hama nukuri ndamushimiye, nta bintu byinshi mvuze, ndaryohewe cyane. Imana ibahezagire, tugire keza. Nukuri jewe n'ingwara nari ngwaye sinoshobora kuyivuga kuko ntayo nzi, izwi n'abaganga bamvuye, hanyuma barankurikiranye cyane kandi Imana ibahezagire. Abaganga nabonye ngaha ahandi nari bwababona, nukuri ntibashobagura umuntu, baratuvuye bataturihisha, baradukurikirana. Imana ibahezagire. Jewe sinovuga ngo nari ngwaye ko ntavyo nzi nukuri. Jewe banzanye ndikiziga, none barambuye narakize. None Imana ibasubiza ahantu mwakuye, mushike muvuga ko twashimye, uwo mutima muzowugumana. Jewe sinovuga ingwara nagwaye nukuri. Imana ibahezagira. Abaganga bo ngaha umenga bavyagwa n'umuntu, nukuri guhera ku Mutaravayeri jewe uko nabibonye. Imana ibaho umugisha. Jewe rero ibyo nzi n'ibyo, mugire Kristo. hajya usanga baza kubaga canke hajya ahantu twokwita muri reanimation, usanga abantu
bari mu cyo twakwita muri koma, ugasanga n'uburyo n'ibikorwa baza gukorerwa bisa amahera menshi, ugaca bituma abantu badashobora kuronka uburyo rero bwo kwirihira amafaranga. Ikibazo kibonekeza ca mbere nuko abantu baca batera ingorane. Bwa mbere ho ku bitaro ni uburyo bukomeye, kuko biguma bisaba uko umunsi ukeze uje ko fagitire ziriyongera. Iyo ni ingorane ya mbere. Iya kabiri n'abantu babagora kugera, usanga abo bantu baguma bayerera mu bigo by'ibitaro kuko ntibabafunga ntibabugarana, barazunguruka, usanga baguma ku bitanda bategezwa kwakira ko abandi bantu barwaye kandi nabo barakize. Izo nizo ngorane twavuga muri rusange usanga ibitaro byagiye bidushikiriza ibitaro bifise. Ku ruhande rw'abagwayi ingorane nini kuri bo ubwabo n'imiryango yabo, mbese no ku gihugu, kuko iyo umuntu avuga agakira murazi ko uburyo ingufu z'umuntu ari uwo mutahe w'igihugu, ari uwo mutahe w'umuryango. Rero umuntu amaze kugwara akavuga agakira, yasaba ko aja mu mihana yabo kugira ngo atangure kwiyungunganya gukorera umuryango. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane ya kabiri twasanze ku bakenyezi baca bagira ubwoba ko abagabo babo bazobaharika, basanga bazanye andi bakenyezi ku ruhande. Iyo ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu ni abana baba basize mu ngo zabo batazagugarira ngo bagume bafise ico no kwita indero y'abavyeyi bose. Izo ni ingorane nyamukuru zitatu novuga. Ku gihugu n'uruhombo abo bantu bateza kuja mu miryango yabo bakakorera imiryango bagakorera n'igihugu. Nakivuze ko burya amagara y'umuntu n'umutahe ku butunzi bw'igihugu, n'umutahe ku butunzi bw'umuryango. Rero ingorane nyamukuru ku miryango niyo no ku gihugu nuko abantu batabagiye imiryango yabo bakorere igihugu, bakorere imiryango kugira ngo caba igihugu n'imiryango yabo birushirizeho gutera imbere. Ikintu tubafasha ca mbere nabivuze nshimira n'ibitaro. Ikintu ca mbere nuko bobanza ibitaro bikirukiye amagara yabo. Rero ivyo twaramaze kubivugana kandi ico twarakibavugiye baragikora. Murabonye ko basohotse ibitaro bose bashima babanje kuvugwa imbere yuko babaka amahera. Rero ico ni igikorwa ca mbere twakoze cyo kwavugira. Kindi naco nuko tubona hari inzitizi kuko leta irafise politike yo kugira ngo ibafashe. Kugira ngo abafise amikoro make barihigwe, ariko usanga hari inzitizi aho kugira abantu izo mpapuro zo kugira ngo leta ize kubarihira bigorana. Murazi ko mu gihugu abantu bose bazi Bujumbura, abantu bose bashaka gushaka kwa mustanteri, hari abatifise usanga kugira ave ku muhani wibaje kwa mustanteri umusaba itike. Rero ico twobandanya dusaba kuvuga nuko hoba politike nziza igasubirwamo yari hari kugira ngo borohereze uwo muntu akeneye izo mpapuro, kuko two turaba ukuntu ubutegetsi butunganije. Nkuru umutumba aseruka umukuru w'igihugu twomushira ko ari muri executive. Rero nkuru umutumba yamaze kubona ko umuntu ari ntaho nikora yose urwandiko ibitaro bigakora kuri urwo rupapuro rwa nkuru y'umutumba batiriwe baraza gusaba ko ubushikanganje bwo gushikirana boza kwemeza ko uwo muntu ari ntaho nikora. Ikindi naco ni ibitaro ubwavyo, zijya mpapuro zerekana ko umurwayi ntaho nikora ko ari mu bitaro bararuhisha amafaranga ndabiruka barisha mu bitatu hamwe bya bikimeze uko boraba zijya mpapuro bakaziha umuntu wese ari mu bitaro yamaze kuvuga ko ari ntaho nikora, kuko abarusabe, kuko ugiye mu bishanje byo gushikirana ntibashobora kwakira batabona ubwo rupapuro kurufise. Rero ibitaro byokorosha bigatanga izo mpapuro kugira ngo ejo canke hirya y'ejo uzogisha kibazo azakigwa no kubishikanganje atangora. Nico twikwita mu Gifaransa attestation d'hospitalisation na attestation d'indigence. Attestation d'indigence ayihabwa n'umustanteri, iragora kugira umwene gihe wazashikire umustanteri biramugora. Ikindi naco ni attestation d'hospitalisation iza gutangwa n'ibitaro byakugira ngo kujya bushikanganje bwategezwa kumushikira umuhira amahera ebuze kubona ko hari urupapuro aronse. Rero mu ncamake ni impapuro zibiri, attestation d'indigence itangwa na mustanteri w'ikomine uwo muntu ntaho nikora barimo, urundi
ni attestation d'hospitalisation urupapuro rwerekana ko umuntu ari mu bitaro rutangwa n'ibitaro. Sejo canke hirya y'ejo n'ubu n'ibitaro bine muga makuru dufise n'ubu hari abandi biyongereye ko no mu bindi bitaro by'igihugu mu ntara abantu bafite ibibazo bariho. Rero umuti woba nivyo navuze ko ba politike nshasha itunganije hakaba ikigega hakaba politike itunganya ivyo bintu barabe abantu banawikora nibi byo kwanza guca hirya no hino bibere mu bitaro honyene ubwavyo kuko ubuyobozi bwonyine bashaka kwata umuntu ntawe nikora kuko abazazanye impapuro ave mu miryango igihugu cyacu n'ikito turazinanye nta cyo buza ko bemeza ko umuntu ari ntawe nikora. Rero mu ncamake hobaho politike nziza y'igihugu bagasubiramwe yirasanzwe hari kuko twabonye ko twe muri Semabu hari inzitizi usanga bitorohereza umuntu roho bikigega kibijejwe atanzitizi bidasaba ibicanke biriya ikaba politike y'igihugu. Mbega mwaka mubona ku bitaro cyokorwa kugira ngo hagufungwa na mugabo muri ibyo kuvuga akaba yobivuga ko cyokorwa kugira ngo umure aronkumvira kurondera nagwa mbanza nkosori iyo jambo ibitaro ntibafunga abagwayi oya ahubwo niko mu Kirundi kitugora barababuza gusohoka batarishe amafaranga y'ibikorwa babakoreye. Rero ibitaro twarabishatse kwivuga tuvuga ko hoba ibikorwa mu bitaro byotuma bacungura ngo cyo usanga ibitaro byo ubwabyo biritunganije twabonye ibikorwa by'isuku bakabandika kamera kazo facture. Rero ico kogwa ntitwoza kwiremeza ibitaro nibatuvurire ariko be politike y'igihugu kugira ngo n'amahera ashike kare ku bitaro kuko ibitaro birakeneye imiti birakeneye ibikoresho kugira ngo umurwayi w'umurundi arushirizeho koroherezwa.